radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saha 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri no wa mbere tariki 12 z'ukwa kane 2021. Izi n'ingingo nkuru. Ishyirahamwe rijeje amagara ku isi OMS rigabisha yuko gufata ibintu mirenegwe no gutanga amakuru anyuranye biriko biratuma COVID-19 ishinga imizi. Ingabo za leta ya Republika Demokarasi ya Kongo zimenyesha ko ngo zasubiranye uturere twose twari tumaze iminsi twarafashwe n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho mu ntara ya Kivu ya ruguru. Aho nyene muri iyo ntara havugwa umutekano muke kubera imvururu zitewe n'abanyagihugu biyamiriza umugwi wa ONU uhagarariye amahoro MONUSCO. Byo gutwika amazu byari byatangiye ahitwa Buhene hafi ya za Majengo. Muri make na n'ubu umwuka kabutari waba mwiza muri ako karere kari hafi y'umujyi wa Goma. Murano makuru kandi turaja mu Burundi aho abafise ibikogwa vy'urudandaza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bikugura igihombo kubera ico kiyaga ubu carenze cyane inkombe zacu. Twari dufite amapadeje y'abana, abantu basanzwe bifotorera abageni, imbere n'abantu basanzwe baza no kuharuhukira buri munsi. Rero ubu bisa nuko ataco gishobora gukora. Tufite kandi ikiganiro c'inkino murano makuru agarikiwe na Florentine Kwizera. Jose Seroni mukanya nyuma y'incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino mushikirizwa na Jacques Nitegeka, akabashikiriza ariwe muhira mu ntumbero kwirinda COVID-19. Abakorana bya hafi n'umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya Alexei Navalny baravuga ko hamaze guta ibiro 15 kuva aho afungiwe. Baravuga ko yatakaje ibiro 8 kuva aho atangiriye imyigaragambyo kwicisha inzara mu mpera z'ukwezi gushize. Bwana Navalny yashinje ubutegetsi kumubuza ibitotsi no kuvurwa neza. Itsinda rikwana nawe rivuga ko abarinzi ba gereza bare mu gukangisha ko bagiye gutangira kumugaburira ku ngufu. Bwana Navalny ari muri gereza kuva mu kwezi kwa mbere igihe yagarukaga mu Burusiya avuye mu Budage. Yavuriwe i Berlin nyuma yaho waherewe uburozi bwari bumuhitanye butuma imitsi yo mu bwonko idakora neza yaherewe muri Siberia. Igipolisi cyo mu Burayi Europol cyatanze impuruza ko icyorezo cya COVID-19 cyorohereje akazi imitwe y'abagizi ba nabi ku buryo ingaruka zabyo zishobora kuzamara igihe kirekire. Mu cyegeranyo gikomeye urwego rutangaza buri myaka 4, Europol yerekana ukuntu imitwe y'inkozi z'ikibi iri mu guhahira muri kino cyorezo n'ingaruka zacyo mu rwego rw'ubukungu. Ni inkuru ya Dani Abhad mugezweho na Victoria Wonkunda. Iyi mpuruza irakaze. Europol iravuga ko ibyaha bikomeye kandi bikorwa ku buryo buteguwe neza bitigeze bitera ubwoba umuryango w'ibihugu by'Uburayi n'abaturage bawo nk'uko bimeze muri iki gihe. Bikaba rero biteye inkeke inzego n'umuryango. Mu mwaka umwe inkozi z'ibibi birakekwa ko zinjije miliyari 120 z'amadolari muri EU, angana na 1% ry'umusaruro mbumbe w'imbere bita GDP w'uyu muryango. Udutsiko tw'abakora ibyaha turi guhindura vuba imikorere ijyanye n'icyorezo cya coronavirus. Babanje gucuruza ibikoresho birinda ubwandu bw'ibihimbano, none ubu bari ku nkingo mpimbano n'utwuma dupima ubwandu tw'uduhimbano. Uburyo bwo gukorera mu rugo nabwo butanga amahirwe kuri ibi bisambo bikora ibyaha mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hari n'ibindi bigezweho biteye ubwoba birimo utudutsiko dukomeje gukoresha urugomo rurimo no gukoresha amasezerano agamije ubwicanyi n'iyicarubozo.
umuryango ushinzwe kurwanya ikoreshwa ry'intwaro z'uburozi OPCW wanzuye mu cyegeranyo gishya ko leta ya Syria yakoresheje intwaro z'uburozi mu gitero cyayo ku mujyi wa Sarakib muri 2018. Icyo cyegeranyo cya kabiri cy'umuryango kivuga ko nta gushidikanya guhari ko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri muri 2018 kajugujugu y'ingabo za Syria yarekuye akagunguru byibura kamwe ka chlorine hejuru y'umujyi wa Sarakib uri mu burasirazuba bw'igihugu. Leta ya Syria yishinjwa gukoresha intwaro z'uburozi mu bitero byinshi mu ntambara, ariko yarabihakanye ku mugaragaro. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cyafashe ahantu hanini hagenzurwaga n'inyeshyamba mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Kiravuga ko cyasubije inyuma ihuriro ry'abarwanyi ba FDLR na APCR Senyatura mu mirwano ikomeye yabaye mu minsi mike ishize. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko hakiri imbogamizi ngo kubera ko bamwe muri izo nyeshyamba bakomeje kubana n'abanyagihugu. Abantu babarirwa mu bihumbi bahunze agace byabereyemo. Hakomeje kandi kuba imyigaragambyo yamagana umutwe w'ingabo za ONU ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Abigaragambya barasaba ko uhava kubera ko bawushinja kuba nta kintu kigaragara bagezeho kugira ngo amahoro yongere agaruke. Umukuru w'igipolisi mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu yirukanwe ku kazi nyuma yaho agerageje ntibimuhire guhagarika inama y'inteko nshingamategeko kugira ngo itongerera igihe ku butegetsi Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo. Sadak Omar Hassan yahise yirukanwa hashize iminota mike yatangaje ko yahagaritse inama y'inteko. Mu nyuma ariko inteko nshingamategeko yabashije kongerera perezida indi myaka 2 kuri manda ye. Politiki muri icyo gihugu irarangwamo akajagari mu gihe abanyapolitiki bananiwe kwemeranya ku kuntu n'igihe amatora yatindirijwe azabera. Ni inkuru ya Mary Harper mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Umukuru w'igipolisi mu mujyi wa Mogadishu Sadak Omar Hassan yavuze ko yahagaritse inama y'abadepite kugira ngo aburizemo umugambi wabo wo kongerera igihe Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo. Iki gihe cyarangiye mu kwezi kwa kabiri. Yavuze ko ubu ari bwo buryo bwonyine bwashobokaga bwo guhagarika intambara n'amaraso yashoboraga kongera kumeneka mu mujyi. Nyuma y'igihe gito yahise yirukanwa n'umuyobozi mukuru w'igipolisi Hassan Mohamed Hijar. Ibyabaye biragaragaza amacakubiri ari mu nzego z'umutekano ku birebana n'icyakorwa ku kajagari kari muri politiki ya Somalia. Ibihugu by'ibihangange bikomeje kwihanangiriza abanyapolitiki bahanganye bibasaba kwihutisha amatora. Minisitiri w'intebe wa Israheli yongeye gusubiramo ko Israheli itazatuma Iran igira ubushobozi bwo gutunga ibitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nucleaire. Ibi yabivuze nyuma y'umunsi umwe hagabwe igitero ahantu hatunganyirizwa ingufu za nucleaire muri Iran, maze Teheran igatunga agatoki Israheli. Abategetsi ba Iran bavuga ko icyo gitero cyagabwe ku kigo cya Natanz ari igitero cy'iterabwoba, mu gihe ibitangazamakuru byo muri Israheli bivuga ko bishoboka cyane ko Israheli yaba ariyo yakoze icyo gikorwa cyo kurogoya ibikorwa by'ingufu za nucleaire bya Iran. Urubuga rwa internet rwo muri Iran rutari urwa leta ku buryo bwuzuye ruvuga ko amakuru rukesha umuntu wo mu nzego z'ubutasi avuga ko umuntu watumye umuriro ubura i Natanz yamenyekanye. Robert arakoze. Jacques Niyitegeka akora incamake y'amakuru ya BBC. Subirenda bahe mwiriwe mwese abariko baradukurikirana. Reka duheruke avugwamo makungu. Umukuru w'ishiramwe rijeje amagara ku isi OMS yagabishije yuko amakuru anyuranye hamwe no gufata ibintu binenegwe ngo biriko biratumikiza ca COVID-19 gishinga imizi. Aho yavugirije Geneve, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko abandura umugera biyongereye cyane mu ndwi zishika indwi ziheze, asaba ko ibisata bijejwe amagara mu bihugu bitandukanye bifata ingingo ziramye zo kubuza kwanduzanya. Ibi abivuze mu gihe hari ibihugu byatanguye korosha amategeko yaguma muhira. Ni inkuru ya Imogen Folks ari Geneve mushikirizwa na Victoria Onkunda. Ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rizi ko kwihangana ku isi bikomeje kugabanuka. Ubucuruzi burifuza kongera gufungura, abantu nabo barifuza guhura n'inshuti, barifuza kandi no kujya mu ngendo z'ibiruhuko. Ariko uyu munsi OMS yavuze ko igihe cyo kugabanya ibyemezo kitaragera. Ndetse no mu bihugu nk'Ubwongereza bifite gahunda zateye imbere mu gutanga inkingo, hari abantu bari muri za miliyoni batarakingirwa.
birashoboka ko ubundi bwoko bwa virusi bugenda bugaragara bushobora gutuma hari virusi zihangana n'inkingo, noneho kugira ngo ibyo bitabaho ndetse no kugira ngo inkingo zimaze gukorwa zikore neza, OMS iravuga ko tugomba gukomeza guhana intambwe mu kwegerana, kwambara udupfukamunwa no gukaraba intoki. Inkuru ya Imogen Fox tubandanirize mu karere. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziremeza ko zasubiranye uturere twose twari tumaze iminsi twarafashwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu karere ka Kivu ya ruguru. Ibinyamakuru vyaho muri Kongo bivuga ko ivyo bitero ngo vyari vyagabwe n'abitwaje ibigwanisho b'imigwi ya APCLS, Nyatura hamwe na FDLR. Haravugwa abapfuye n'abahunzi zabo nubwo atabitigira biratangwa, ariko ingabo za leta zemeza ko ngo zasubije ibintu mu buryo mbere ko zinahamagarira abahunze gusubira mu zabo. Ni inkuru ya Prime ku magenge ari Nairobi. Mu bice byari byaratewe mu mpera z'indwi yarayiheze harimo ahitwa Muheto, Gatovu, Mpati, Kirumbu n'ahandi muri Masisi muri Kivu ya ruguru. Ubu noneho ingabo za leta FRDC zemeza yuko iyo ntambara yarangiye. Majoro Njike Kayiko avuga yuko bigaruriye ahantu hose hari harafashwe n'abagwanyi ba APCLC, Nyatura na FDLR. Uwo muvugizi yemeza ko mu ingabo za leta zabohoje harimo nka Bukombo, avuga ko umwasi yaramaze imyaka 15 ari wahagenzura. Yamara FDLR yo irahakana kuba yari muri ivyo bitero bivugwa. Uwiyita Pierre Curé Ngoma avugira uwo muhari yemeza yuko atabagwanyi babo bari mu gace kavugwamwo intambara. Hagataho abahunze izo ntambara n'ubu ntibazi ingene ingo zabo zifashe. Shema Malengure yaturutse Nyabyondo agahungira Goma n'abana biwe bane avuga yuko bataye bakomoka ku wa Kanuheze, aho baboneye ko n'ingabo za leta zihunze urugamba. Ati twataye ibyacu byose ntawuzi ko hari icyo tuzosanga. Ayo bangira Safari Nshuti umushinga mateka w'akarere ka Masisi yabwiye BBC yuko hari abahunze mbere n'abapfuye. Muri abo avuga yuko harimo umugore yahitanywe n'urusase rw'ingabo za leta apfa kuri uyu wa mbere ahitwa Kirumbu. Ariko umuvugizi w'ingabo za leta Majoro Kayiko avuga ko nako gace ubu karangwamwo amahoro. Gusa ntiharamenyekana abo babaguye muri iyo ntambara uko bangana, n'uwo muvugizi ubwiwe avuga yuko atagitigiro yotanga. Intara z'ubuseruko bwa Kongo zirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho iharurwa mu mirongo, harimo iy'abanyekongo n'iyituruka mu bihugu bibanyi. Mu 2019 Perezida Felix Tshisekedi yavuze yuko hatanguye ibitero vyeruye vya gisirikare vyo kuyituza. Majoro Kayiko avuga ko ivyo bitero bikomeje nubwo yemera yuko bitoroshe. Prime ku magenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Reka tugume muri Kongo ahavugwa kandi umutekano muke utewe n'imyerekano y'abanyagihugu biyamiriza ingabo za ONU zihagarariye amahoro muri Kongo mu mugwi MONUSCO. Iyo myerekano ivugwa mu turere nka twose twa Kivu ya ruguru harimwo n'umuji wa Goma. Aho Goma kuvejo abajeje umutekano bahanganye n'abakora imyerekano irimo imvururu zimaze gukomeretsa abantu, mbere hakaba hari n'abasize ubuzima. Navuganye n'umushikiranganje jeje umutekano muri Kivu ya ruguru bwana Jean Bosco Sebishimbo atangura asigurira ukuntu izo mvururu zatanguye. Hari abasore babiri b'abamotari bavuye muri Nyiragongo babahishe kwicwa hafi y'umujyi wa Goma aho twita muri Buhene. Bishwe n'abandi abo basore? Hari nijoro ubutasi bwatangiye kugira ngo tumenye ni bande babishe. Mu gihe rero tutari twamenya babisha bari bo, imiryango bakomokamo baravuga ngo reka da, ubwo hari ahantu haturiye ba runaka bashobora kuba ari bo babishe ubundi bwoko, ahubwo ni ngombwa nabo bahaguruke baje kwihorera. Mbese biza kuzana imvururu zikomeye mu rukerera rwa none, akaba ari byo twaramukiyemo cyane n'ingabo zose n'abapolisi kugira ngo turebe yuko twahagarika ukwihorera, kuko ibyo gutwika amazu byari byatangiye ahitwa Buhene hafi ya za Majengo. Muri make na n'ubu umwuka ukaba utari waba mwiza muri ako karere kari hafi y'umujyi wa Goma. Hari ivyahononekariye canke hari abo bahasize ubuzima canke bakomeretse?
nibyo mu bintu nk'ibyo ngibyo ntabwo habura abakomeretse. Turaza kumenya umubare mu masaha ari imbere, ariko ibitaro byacu biri kwakira inkomere ziturutse iyo ngiyo, ndetse harimo n'abandi bashoboye gutakaza ubuzima hejuru y'uko abo igipolisi cyahanganaga nabo wasangaga ko harimo abitwaje intwaro nkaza mayimayi cyangwa se imitwe yitwaje intwaro yaba yaje gutanga inkunga yo kuvuga ati reka imyigaragambyo ko iri kunanirana muri Goma ize kurushaho gutanga imbaraga, none iyo myigaragambyo ishoboke muri Goma. None muri ibi byose MONUSCO ivuga iki? Iriko irabafata mu mugongo? MONUSCO yo ntiyasohoka rega, ubwo ni ukuvuga imodoka za MONUSCO yo yonyine n'abantu bayo ntibashobora gusohoka, kuko ubu ngubu hirya no hino bari kurindwa n'ingabo kugira ngo mbese abaturage batabamerera nabi. Ariko none saba abaturage gusa n'abandi bibaza igituma koko mu gihe MONUSCO ifise abasirikare bangana uko muri Nord Kivu hari abanyagihugu baguma bahohoterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Iryo shavu ry'abaturage rirumvikana? Hari ubwo tushobora guhuza wenda n'imitekerereze y'abaturage, ariko ikintu nakubwira ni uko MONUSCO iri muri Kongo kubera ko yatumijweho na leta ya Kongo. Rero ntabwo ari abaturage bashinzwe gukora icyo twita evaluation bati MONUSCO yananiwe cyangwa se yashoboye. Ni leta ya Kongo ikwiye kubikora. Ikindi ni uko MONUSCO atari ifata iya mbere, ahubwo ni ingabo z'igihugu zigomba gufata iya mbere. Icyo ngicyo nicyo tugomba kumenya. MONUSCO ije gutera inkunga, ariko ibibazo byacu byose ntabwo twabishyira kuri MONUSCO nk'aho turi igihugu kitigenga. Mushikiranganji ajejwe umutekano muri Kivu ya ruguru Jean Bosco Sebishimbo adushikanye ku isaha 1:15 i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Mukanya turababwira ku bibazo byanyu mwabajije byishugwa na muganga ku kibazo ca coronavirus. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Koza miryango rano makuru muri yakurikirana kuri Facebook live, muratwumva kandi muciye ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. reka naho tuje mu Burundi aho ikiyaga Tanganyika kimaze kurenga inkombe zaco ku buryo ubutanguye gutera ubwoba, hakaba mbere hari n'amabarabara acegereye mu gisagara ca Bujumbura yatanguye kugagwa mu kwirinda amasanganya. Ico kiyaga benshi bahurumbira cyane mu minsi y'akaruhuko barondera kumererwa neza, henshi mu bibanzi bafasha muri ubwo buryo biriko birugara. Abahora rero baza kuri za plage kurondera uwo munezero, ubu aho hantu bahora baja hafukiriwe n'amazi. Hakaba rero abahora bakorera urwo rudandaza bakaba badafise ayo bacira nayo bamira. Navuganye n'umwe muri abo badandaza, Omar Manirambona, afise ikibanza kizwi nka Safi Beach hafi y'ikivuko ca Bujumbura. Atangura ambwira yuko akazi ngo gasa nakahagaze. Bisa nuko twugaye kuko ntacyo tugishobora gukora ubu, kuko dukorera tuba dusanzwe dukorera twakira ibiteramo by'abaririmbyi batandukanye baba bo ngaha mu Burundi babo hanze. Twari dufise amapadeje y'abana, abantu basanzwe bifotorera abageni, mbere n'abantu basanzwe baza no kuharuhukira buri munsi. Rero ubu bisa nuko atacyo tugishobora gukora kuko amazi yararenze cyane ku rugero runini. Kugira Tanganyika imeruku wewe kuva imyaka uhakoreye wari bwabibone na rimwe? N'ubwa mbere uyu mwaka, kuva mu mwaka weze n'uwo mwaka amazi yarabuze kuvuga. N'ubwa mbere tubibonye kabisa, twumviriza abahinga baratubwira ati kera byahora biba mu myaka ya 64 ati rero birashobora kuba ariyo yoba byasubiriye, kandi ibyo niko batubwira abahinga. Urumva ntawe ubona, ariko birarenze cyane. No kuvuga yuko vyagiye biraza buke buke, ni umuntu ntiyovuga muti vyaje giturumbuka ku buryo hari n'ibintu vy'iwanyu nkumbure biba vyarasigayeyo. Mu kuduga yaduze nyene mu kwa gatatu mu mwaka uheze, umva harije nuko imvura nayo itangura kugwa, bica bihurirana n'imvura, hanyuma muci birasubira biragabanuka gatoyi gusa, ariko
ubu mu kwa mbere kandi ko muri uyu mwaka byaciye biza bisanga amazi atarasubira inyuma ku rugero yahoramo kera. Imiyaga ikiyazana ikayaza gushika kwibarabara, urumva yuko ari ibintu bikomeye ku buryo no ngaha ribarabara riba rigeramiwe, mbere n'ibintu byinshi cyane usanga biriko birahononekara. ubu wovuga ko umaze kuhahombera nk'ibingana gute? Ubu turuye mu bintu umuntu aba yaramaze gushiramo ni hafi ibice 70% kuko nta kintu tuba dusigaranye, ubu byinshi biri mu mazi. None ubu muriko muriyungunganya gute, muriko murabyifatamo gute? Urumva ntacyo turarangura gukora kuko urumva ntacu uri bukwe mu mazi, urarondera ukabura ridira ukabura tegura imigambi kuko kuba turidira ko asubira inyuma gatoya, ariko ubu gushika ubu nta urabona neza icyo umuntu ashobora gukora kuko kugira babonye n'abandi bantu bose bariko barahombera ibintu byinshi cyane. Abajejwe intwaro ntaco bababwira? Abajeje intwaro kabisa baradufasha, n'ubu baserutse umukuru w'igisagara ariho yaje kuraba, mbere yaranafata ingingo yo kuca bugara rigera bararirengana ngaho imbere yacu muri plage kuko babonye yuko birashobora no gutera amasanganya, baca bafata ingingo yo kuba barayihagarika muri uwo mwanya amazi ariko araduga ari menshi. Omar Manirambona nyene n'ikibanza kizwi nka Safi Beach. Ubu naho ni cagiye cyo gumwanya muganga agasubiza ibibazo muturungikira ku kiza ca coronavirus. Muganga Leonard Nduwayo akorera mu Bufaransa yavuganye na Florentine Kwizera atangura yishura ikibazo ca Nicole Iranzi, yabajije ati mbega iyo umuntu yagwaye COVID-19 arindiriye kingana gute kugira ashobore gukingirwa? Iyo wafashwe na COVID-19 ukayikira cyangwa warayifashe ariko nta bimenyetso byayo wagize, ukabifitira ya test RT-PCR nyine positifu, tugukingira nyuma y'amezi 6 kandi tumuha urukingo rumwe, ntago tumuha ebyiri nk'abandi batigeze bafatwa na COVID-19. Ntabwo rero kuba warayifashe bitanga ubudahangarwa buhagije, niyo mpamvu niyo wayifashe tuguha urukingo kugira ngo twongerere ubudahangarwa umubiri wawe kuko buba budahagijwe. Uwitwa Nestor Maniraho we aravuga ati ko hariho abantu byitwa yuko baronse urucanco ariko bakaguma bambara udufukamunwa, ubwo rucanco ubwago gonyene ntirushobora kubakingira, nirukora? Yego rurakora, ariko n'abantu bakingiwe tubasaba gukomeza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hari impamvu nyinshi ariko iz'ingenzi nuko nta rukingo na rumwe rutanga ubudahangarwa 100%. Nibutse ko ruya rwa Pfizer BioNTech rutanga ubudahangarwa rwa 95%, ruya rwa Moderna 94%, ruya rw'abarusi rwa Sputnik V ni 90%, ruya rwa AstraZeneca ni 62.5%, urwa Johnson Johnson ni 70%. Ziriya za Sinovac na Sinopharm yo mu Bushinwa nazo zitanga ubudahangarwa bugera hagati ya 70 na 90%. Ikindi uwakingiwe ashobora kongera gufatwa na COVID-19 ariko ntabwo imuzahaza kandi ntayitera abandi kuko virusi aba ari nkeya mu mubiri we. Ibyo bita mu rurimi rw'amahanga rw'igifaransa ngo charge virale. Charge virale aba ari nkeya rero iyo wakingiwe. Hari ibindi wenda tutazi tutari kwamenya neza nk'igihe ubudahangarwa butangwa n'inkingo bumara cyangwa se inkingo zimwe na zimwe zitarwanya bihagije ziriya variant ni uguhindura isura kwa COVID-19. Ubwo rero urumva ko nyine hari nk'inkingo zigatanga ubudahangarwa buhagije ariko nizashobora guhashya bikomeye ziriya variant zirimo kugaragara mu bihugu binyuranye, kuko burya hari izo bavuga ariko hari n'indi zitari zamenyekana, ubwo zirimo kugenda zizenguruka mu bindi bihugu. Ariko mwebwe mugendereza nk'abaganga bizoba bimeze gute igihe abantu bazosubira kuronka ico bita umwidegemvyo wo kutambara agafukamunwa, tuvuge nk'akarorero? Nitumara gukingira abantu wenda barenga nka 60% by'abatuye igihugu nka hano mu Bufaransa, nk'ubu Ubufaransa butuwe n'abantu miliyoni 67, tumaze rero nko gukingira wenda nk'abantu barenze 60%, tukongeraho wenda n'abandi bayirwaye ariko bakayikira, urumva ko twaba tugeze wenda nko hagati ya 80 na 90% y'abantu mbese bafite ubudahangarwa butewe n'urukingo n'ubundi butewe n'uko bafashe iriya coronavirus.
ibyo rero nibyo bita mu rurimi rw'amahanga mu gifaransa bita ngo immunité collective. Nitumara kwigiraho ubwo abantu nyine wari uvuze twashobora kubabwira tuti noneho mushobora kwidegembya kubera ko icyo cyorezo twagihashye, ariko kugeza ubu rero nyine ntago iyo immunité collective ntago twari twayigeraho. Nicyo gituma tubwira abantu ngo bakomeze birinde nubwo baba barakingiwe. Arakoze muganga Leonard Nduwayo, mubandanyire mutungikira ibibazo vyanyu tuzobimushikiriza abibasubize. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye shaka uko ubigenza yewe muri wacu musaza wanjye na mukuru wanjye bataramvumbura. Komeza wihangane urebe uko yisha ariko muti kuko nanjye rwose nta gisubizo mfite. Arewe mbese mangayike we wigarami shaka unjyana rero muri wacu nararaburiza. Wajya ngo se tujye kubahe mute. Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero nimuze mutanga unaho n'umwanya w'iganiro c'inkino mwateguriwe na Jean-Claude Mwambutsa. Amakuru y'imikino nyehere ku irushanwa ry'umupira w'amaguru mu gikombe cya Confederation rihuza amakipe yabaye ya mbere wayo muri Afrika, aho Raja Casablanca yo muri Maroc yandagaje Pyramids yo mu Misiri yitsinda 3-0 i Cairo. Ibikipe ya mbere ibonye itike yo kujya muri kimwe cya kane cy'irushanwa. Intsinzi ya Raja yaturutse ku bitego bya Fabrice Ngoma wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo na mwene wabo Beni Malango. Bombi batsinze mu gice cya mbere yuko rutahizamu umunyamaroc ukunzwe cyane Soufiane Rahimi yinjiza icya gatatu mbere y'iminota 13 y'umukino. Mundi mukino w'itsinda D, Ndola yo muri Zambia yatsinze na Mugongo yo muri Tanzania 1-0. Igitego rukumbi cyatsinzwe n'undi munyekongo kandi Fredin Chimenga. Nyuma y'imikino ine, Raja ifite amanota yose 12 kuri 12, Pyramids na Nkana zombi zifite 6, naho na Mugongo yo muri Tanzania yamaze gusezererwa ifite ubusa. Ku mugabane w'Uburayi hano mu Bwongereza, Tottenham Hotspur yatangaje ko iri gusuzuma uburyo buboneye bwo kwitwara mu kibazo cy'umukinnyi wayo Son Heung-min wibasiwe n'ibitutsi bishingiye ku ivangura ry'uruhu. Rutahizamu Son ufite amamuko muri Korea y'Epfo yibasiwe hararangwa nyuma y'aho ikipe ya Tottenham itsindiwe 3-1 na Manchester United. Bibaye nyuma y'uko mugenzi we bakinana yugariro Davinson Sanchez nawe yibasiwe n'ibi bitutsi bishingiye ku ivangura ku itariki ya 4 z'uko kwezi kwa kane mu mukino Tottenham yanganyije na Newcastle 2-2. Mu itangazo ryasohowe na Tottenham, ubuyobozi bwayo bwavuze ko bwagejeje iki kibazo ku bayobozi b'ibigo by'imbuga nkoranyambaga kandi ko izasuzuma ifatanyije n'urwego rugenzura shampiyona y'umupira w'amaguru mu Bwongereza Premier League kurebera hamwe icyakorwa gikwiye. Son warayatsinze igitego mu ntsinzwi ya Tottenham yabanje kugira uruhare mu gitego cya Manchester United cyanzwe n'umusifuzi nyuma y'uko ukuboko kwa Scott McTominay watanze ipasi yakomeje kavamo igitego gukoze mu isura ya Son mbere y'uko Cavani agitsinda. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize, abatoza b'amakipe atandukanye muri Premier League batanze igitekerezo cyo kuva kuri izi mbuga nkoranyambaga mu rwego rwo kwinubira ibitutsi bishingiye ku ivangura ruhu bikomeje koherezwa abakinnyi. Rangers yo muri Scotland, Swansea na Birmingham zikina mu cyiciro cyo hasi zafashe icyemezo cyo kuva ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cy'icyumweru. Muri shampiyona y'Ubwongereza kandi, Arsenal yarayivanye amanota 3 i Bramall Lane kuri stade ya Sheffield United iri ku mwanya wa nyuma muri shampiyona. Ni ku nshuro ya mbere Arsenal itsindiye Sheffield United wayo kuva mu mwaka w'1991. Ibitego 3-0 birimo 2 bya Alexandre Lacazette n'icya Martinelli byatumye Gunners izamuka ku rutonde rwa shampiyona ku mwanya wa 9 isingira mu kebe wayo Spurs ubiyirusha amanota 4 gusa. Amakipe nka West Ham, Everton, Leicester City, Chelsea, Liverpool na Tottenham ariko byiganira ku murongo uzinjiza ku mwanya uzatuma zikina mu marushanwa y'umugabane w'Uburayi azwi nka Champions League na Europa League. Hagati aho ariko andi makipe yari mu guhatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu minota iri imbere, West Bromwich Albion, imwe mu makipe ari mu ntambara yo kuguma muri shampiyona nkuru, irakira Southampton ni 12:00 zinaha mu Bwongereza, naho Brighton yakire Everton 2:00 z'ijoro. Mu mukino wa golf, Hideki Matsuyama yabaye umuyapani wa mbere utsinze irushanwa rya Masters, bimugira intwari y'ibihe byose mu gihugu cye. Intsinzi ya Matsuyama w'imyaka 29 yari itangaje cyane ku buryo yatumye amwe mu mashene ya televiziyo mu gihugu ahagarika ibiganiro byayo hagati kugira ngo atangarize igihugu cyose inkuru y'intsinzi ye ya mbere mu mateka ya golf mu Buyapani.
mu mukino wa basketball mu irushanwa rya NBA, New Orleans yatsinze Cleveland ku manota 116-9. Milwaukee Bucks itsinda Orlando Magic 128-87. Toronto Raptors itsindwa na New York Knicks 102-96. San Antonio Spurs yatsinze Dallas Mavericks 119-117. naho Detroit Pistons itsindirwa iwayo na LA Clippers 131-128. mu gihe Miami Heat yatsinze Portland Trail Blazers 107-98. ngayo amwe mu ingenzi mu mikino kuri uyu wa mbere, andi ushobora kujya kuri bbc-gahuza.com. imikino kuri BBC gahuza miryango. arakoze Prudence Sengiyumva tushikirize ayo makuru. mwumvise ko ari Prudence Sengiyumva, si Jean Claude Mwambutsa nk'uko ndabibabwiye mu ntango murantunga. aha rero niho dusoreje amakuru yacu yo kuno mugoroba. amakuru yaragarikiwe na Florentine Kwizera. ushaka gukurikirana n'andi makuru ushaka kujya ku rubuga rwacu bbc-gahuza.com. ushaka kumva no makuru kandi bashaka kuyabona kuri podcast cyo kimwe n'ibindi biganiro tubategurira. mubandanye mugira mugoroba mwiza.